usanga umugore nawe nyine ategerezwa gukora kuko abiwe abatungisha ayiwe maboko ego donc ça ne dit pas que dutegerezwa kwicara kutegerezwa kutabaho juste urindire erega kandi twese ndutegerezwa kugenda kurongorwa cyangwa gute none utarongowe nuzobaho ibaze rero no mwibarabara cyangwa ozo ubahuka nimukore bakobwa bagenzi banje ubahuka kubaho ureke nyene kugenda mu bintu biteye isoni mugabo ibintu vyiteka ni wihiteka nawe Mahoro y'Imana bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu twese Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima turi kumwe namwe rero kumwe na Emeline umukunzi wacu ngaha kuri Axia yamayatu yagiye byinshi bitwubaka ndakuramukije cyane Emeline Mahoro ndaguhaye ikaze kugira ngo tuganirire abariko barakurikirana indomondesha kore yacu murakoze cyane gusubira kunyaki nyishu ari ivyura akomeye cyane yagiye ku ishuri ndibaza ku ishuri biragenda kuva umwaka utanguye w'ishuri abyo dukorwa zarazana ubona aba bamwandikiye kakandi bita terebye kujya nyene yatakabonye n'ingora ahubwo ufise ikibazo ko yatanguye icongereza nyina we nawe akaba atari anglophone uziyadapta ndi mu gutangura gusa intererano ifashanyo y'abongereza no kubagirira renforcement mwese ega cyane Emeline ego Juno musi nifuje ko tuyaga Emeline muri duke mu buzima bwawe kuko ibiyago wagiye uraduhereza ngaha kuri Axia bituma umuntu yumva afise igishika canka amatsiko ku banyarwanda yo kumenya byinshi kuri wowe mu buzima bwawe mwaratubwiye mbushitse mu kiganiro mwaheruka kuduha mu biganiro mwagiye muraduha ikiganiro mwatubwiyemwo ko mwigeze kwimuka murava muhira muraja gupanga nutubwira imvo nyamukuru yagukuye muhira urumwigeme uvuka mu gisagara ca Bujumbura uravuye muhira ugiye gupanga kandi mu gisagara nyene ca Bujumbura ntivyari vyoroshe mugabo byari bikenewe byari ngombwa ndavyiyumvira nk'imfura bise batoyi banje mvuga nti nyene mvuga nti wari wagiwe nerekana oya si kibazo cyo kwagirwa mugabo birababaje ituma muri no minsi umengo abajone si bose bakeya birababaje kubera yuko umengo ntibari sinigeno kivuga mu kirundi umengo ntibari conscient y'umurindi ubuzima buriko buraja ego ubuzima bwo muri no minsi n'ubuzima bukakaye n'ubuzima bugoye n'ubuzima bugumye n'ubuzima busaba gukerebuka niko no bivuga hanyuma urumva ndifura ya mama nkavuga nti nono mama yagiye turi bato mugabo urumva ni jewe ndifura ni jewe nategerezwa kuhakurikira kwerekana ko karorero keza hanyuma urumva idimo reka tubivuge uko biri aho iwacu utarongowe uri umukobwa baguma bagutunga urutoki umva biragoye nta wiyumvira ngo mbega ujya muntu n'amahitamwo yiwe canke nawe yabishaka kurongorwa mbega hari ikibazo icahe juste usanga uri umuntu ka intéressant niko nabivuga hanyuma hejuru urumva y'ubwo buremere ucume ngo nawe tuve prouver donc duhura n'intambara nyinshi muri ibyo bintu by'abadutunga intoki muri ibyo bintu by'abaducira imanza muri ibyo bintu by'abatuvuga
urumva ibyo byose haba hari impamvu nta kintu na kimwe caduka niba ntarongowe uno munsi canke ejo hari impamvu urumva abantu ntibitaho mbega iyo mpamvu niya mbega ujya muntu ko atarongorwa mbega donc ntibanamenya ushobora kuba ufise umutima urushe umutima ubabaye uri muri dilemme y'ubuzima donc bo bakikontanta y'ibyo babona bitagenda neza ntihagire umuntu akwegera ngo akubaze igituma ntaguciriyemwo tukiri ngaho turakigaruka ko ntaco tukiri ngaho uravuze ko haba hariho impamvu kandi hari n'ikiganiro twaciye ko nyene gihe muhura na bienvenue hari akantu wacishijemwo uravuga uti hari abantu bashobora kubona wibereye ngaho bagatangura kugucira imanza ngo urya ngo nivyo wiwe ngo ntanakeneye no kurongorwa kandi atigeze akubaza ntamenye kuko ikintu cyose gifise impamvu none nk'abakunzi ba Action ko mwama mutuyagira mudukunda mukaduha ibiganiro kenshi mwodufasha mukatubwira iyo mpamvu Emeline itumye no munsi muba mutarubaka ugwanya ikintu cyo nobwira abantu suko ntashaka kubaka mugabo harageze igihe mu minsi y'ubuzima bwanje numva umengo kubaka ndabishize muri twamugina naho nyene kubera yuko sishwa samahitamwo kubera ivyo nagiye ndacamwo nabona umengo binyereka ko nta mahirwe yo kubaka ca nigira ingingo rero ntihakonguma mbabara reka ivyo bintu vyo kubaka ndabikure mu mutwe hama mbeho ubuzima bwanje mugabo urumva ni contrainte sinzi ngene ikintu nokivuga neza mu Kirundi mugabo ni contrainte donc sivyo ubushatse sivyo uburyoherewe nivyo ukwegerwamwo wisangamwo yego urumva rero nako ndakubwira Edmond nk'umwana mukuru fura ya nyina kandi mama dahari donc urumva ubu uri une petite maman mu yandi majambo yego d'abord j'étais pas fière yuko kutarongoka kuko urumva narabona ko naho batabimbwira vraiment umuryango wanje sinoweshera nta muntu yashize ko pression mugabo iyo uri kurera aba bantu none kameme bibaza ibibazo naho batabikubwira naho batabikubaza urabona ko bibaza ibibazo ndibuka yuko musaza wanje yigeze kumbaza yari mwana acarambaza nawe nyene ngira ntavyibuka naho birabika ikiganiro zakataza kwirotkuva yarambwiye ngo none danda kubaze ngo muri je miduga yose ngo warabuze numwe woshima donc genre yarabona ko hari abantu b'imiduga baza kundondera abasohokana abagira gute urumva muri ubwo bwana bwiwe iyo reflexion yiwe niho yagera yarambaje ati none muri bajya bose warabuze n'umuduga numwe imiduga yose urumva wowe ngira ngo bon jini bazavuga ko yari mûr beaucoup plus ko novyibat kubera yarase kududurira ko canke kumbure kubera ko yari umwana akagira ati kwaronderwa n'abanyamiduga ariko arabo bafise mwiza gusumba ubundi agashaka kukubaza ati muri bajya bamaze kuza warabuze numwe afise basi mwiza gusumba ubundi peut-être ngira ngo ubien ugasanga yakuze kare bon hari ukuntu Edmond y'abana mukuze muca mu bibazo namasanga mu ba précoce mu developa maturité hakiri kare rero nibaza ngo ni ico mugabo urumva jewe hariyo mu kiganiro kimwe nabivuzemwo narabivuze nti jewe par manque d'affection mu guca mu bintu byinshi bitandukanye urabona iyi mitima iri kirahungabana muranda bivuga nti abantu bashobora kunyumva uko ntashaka ko banyumva kubera ko jewe iyo ndiko ndavuga manque d'affection wovuga ati none kubera iki yavuga manque d'affection alors que uravyumva mugabo urumva iyo manque d'affection ibihari parce que hari igihe uwo yiguha nawe atayaba afise sinzi kuvyumva uwo guhiba affection burya umuntu atanga icyo afise na cane cane hari igihe uwo guhiyo keya uyo mwanya nawe muri uwo mwanya aba ahungabanye none wumva byeca bigenda gute ni hahandi rero usanga ni mu ntambara umwe wese arigwana ego hari ikiganiro navuze ubushize cyo mu ruhungo ingene twe twabayeho duhunga à un certain moment umwe wese yirukanka agenda bya bindi by'abana ngo urumva ngo hari umwana navuze ngibiki umwe wese yaracaho hanyuma biheze akabona kwibuka oya umwe wese cyataha basubira guhura mu
mwahurira muhira alors nuko rero bimeze no mu buzima iyo muri ko muraca mu buzima bukakaye mu buzima bugoye naho muba muvukana umwe wese agwana ukwiwe nibaze bakubesha wundi ngo utereye amagara hejuru umwe wese asamaguye rero urumva j'étais pas fière icyo nico kintu nobwira abantu hari igihe dutanga irindi shusho tugatanga iyindi image abantu batubonye bakabona turi abantu qui sont vraiment très forts jewe naparesa umukobwa ari abantu babikubwiye mais derrière cette carapace harimo umutima ukomeretse harimo umutima ubabaye harimo umuntu arushe n'ubuzima ariko natanga image ko ndi umukobwa niba byo ibintu byo kwihagarara none uko kuruha ubwo buruhe neza na neza Aimé watanguye kubona kubamwo à quel âge? Je dirais en 10 ans. Ah. Ko numva ari kare? Ni kare ariko kuva mu myaka 10 natanguye guca mu bintu bigoye cyane ikiganiro nagerageje kubivugamwo abantu bagikurikirana donc kuva mu myaka 10 mama yatanguye kurwara yagize AVC yagiye gupfa dufise 11 ans imbere y'uko apfa umwana yavyaye afise 6 mois mama niho yagiriye AVC ukuvuga nati mfata relève mfata wa mwana hanyuma muri ico gihe ishuri sinariko ndatonda ku ishuri non urumva ko ibintu ni ibintu byinshi yego abakunzi ba Action ngira bazobikurikirana muri ico kiyago byagero birakome urumva rero nariko ndavuga nti icambere j'étais pas fière kubona yuko ntarongowe ngaho nturarongorwa hama nabivuze nti par manque d'affection jewe nagiye muri copinage très tôt natanguye gukundana n'abahungu très tôt hama mugabo Edimo nari mfise ishusho hari ibintu byinshi nabonye nkiri muto rwose nari mfise ishusho nta shusho y'ingo nziza nari mfise donc jewe nari mfise wabibonera he none mpereye aho ndi n'ahandi hose aho uri no kuvuga mu babanyi ni bya bindi bon hariho jewe ndafise ama image ya ngirwa ko ndanabivuga ni ibintu ubu numva umengo harageze aho twubaka kubivuga hari ibintu tuguma tufukafukira ko mugabo Edimo abarundi baraciye umugani ngo ntawe uhisha umwotsi inzira ikiraje yego ni kuvuga jewe ndafise ama image ya mama rira ndafise ama image ya mama rira ndafise ama image ya mama kubita pas cash mugabo ayo image ndayafite alors quelque part mpora ndakara bavuga ngo abantu bakuze barikunda iyo muri ko muragira ibintu ntimwiyumvira kuri bajya babo mugabo wewe n'uwo wundi muntu ni choix mugira urumva assumez vos choix mais n'implique pas vos enfants hariho n'abagore benshi usanga yafite n'ikibazo n'umugabo aca agira abishiramwe abana agashegenda kubabwira no abo bana bareke abo bana bahe chance yo kuvyibonera yo kugira bon simvuga ngo yo kuvyibonera tu devrais même cacher ça urumva wategerezwa kubinyegeza ntubishimwa si niyo role y'umumama donc wategerezwa kukwasuma ivyo bintu byose urumva wategerezwa kuvyasuma ukabinyegeza ntiwice ubwo buzima bw'abo bana kuko uwo mwana uri kurereka ko bitagenda neza uyo mwana uri kurereka ko ari igikoko azokura afata ko abagabo ari bikoko yego donc uri kurica la nation urumva rero Edimo ayo ma image jewe ndayafise bon c'est pas que je condamne mon père bien que je condamne qui que ce soit mugabo nukuri niko kuri iyo turiko turabwira abantu intahe zacu n'iki ifuko tubabwiza ukuri kugira ngo abariko baratwumva bariko baraca exactement muri ivyo bintu ducamwo bumve yuko atari bo babitanguye kandi hariho voix de sortie rero ayo mashusho ndayafise n'ubu ndiko ndabivuga numva kandi wumve ngo c'est moins de 10 ans mugabo ayo ma image ndayafise yego hanyuma rero mama maze gupfa abantu urabazi abarundi urabazi donc nkuko umengo baciye baza kudeba ama histoire yose umuntu atarazi
ibintu byinshi umuntu akaza kuvuga nk'ibintu numva ntibanaraba n'iyo myaka mbega uwo muntu tubwira ibyo bintu bigenda gutya baraza barabwira ibintu comme nari mukuru j'étais dans l'obligation yo kunyegeza ntumbwire ngo ubwo bwenge wabukuye ntabyo nzi ni inema y'Imana kabisa nari obligé rero gufata bya bintu byose nkabinyegeza bya bintu byose nkagerageza kubinyegeza alors tellement que n'ubuzima bwakurikiye naciye mba umuntu yiyugaye umuntu umengo umva yabaye akabati k'ibintu byose rero ivyo byatumye nkinya kurongoka nkavuga ngo mana nzogenda mugabo nama ndiko ndavuga ngo mana ngo sinshaka urugo nk'ubwo mama yubatse hama urumva uretse ubwo gwa mama no ku ruhande ego nabona abantu nkagira gute nkabona none sama papa urabona finaruma byose kumbe nuko bimeze kandi urumva j'étais déçu donc nta témoignage y'urugo gwiza aux alentours wigeze ubona hamurumva uwo muntu yari yandesevye c'était umugabo wa mbere nkunda nakunda papa wanje je le vénérais nabona ari umugabo mwiza umugabo w'ijunja umugabo w'ijambo hama kandi nabona ari umugabo yize nkaraba mama wanje yari umwigisha nkabona mama c'est quoi nkabona papa umva nakuze mbona papa nkabona niwe ajya kuri volant urabona umwana ubwenge bw'umwana rero urumva wa mugabo wa venera wa mugabo wari warafashe ukundi kuntu ni wakudesevye donc abandi wabagirira icyizere gute bica bigorana n'ukuri ariko rero urumva muri jewe narimwo kweseya donc umugabo izo copinage naho nazinjiramwo nkazinjiranamo kagatusha uravyumva nawe ubwo rero nta chance nagize nta mahirwe nagize kuva ico gihe parce que kuva ico gihe ntanguye kwinjira muri copinage nama mpura n'ico kibazo kagendana n'umuntu wagira gutyo ugasanga ari uwundi muntu ku ruhande bagendana ataha rero haraba ashagashusho ubwo nyene bigaca rigaruka aca numva no donc vyagiye birabuko bigenda birabuko mugabo d'après ibyo muvuze nuvumenga ahubwo nimwe mwaca mukinjura kare les déceptions bon sinovuga ngo je narakinjura kare d'abord jewe ndi umuntu ari ouvert jewe ndavuga donc ubonye hari kitagenda ukavuga uti kandi ndabaza hama jewe sinzi ngene meze sinzi babandi ngo ndafushe ngo cengira ngo skandale naho nosanga mwicaranye oya narakinjura nkitahira hama jewe umwanya wanje ugarutse nkabaza buhoro ukabaza ibyo ari byo yego none bijya n'ibiki nakubwiye rero ikintu abantu batazi j'étais petite bien iki mugabo j'étais très avancée kandi nari mfise observation iteye ubwoba iyo rero nabonaga ko bidakunda nkakubaza nkasubira ntashobora narakinjura none wogira ikigaye ntakiba gisigaye urumva ivyo narabibayemwo kuva nkiri muto kuko nakubwiye ko natanguye copinage ndi muto cane je pense moins de 15 ans abana bo mu gisagara nivyo tumenyereye kuko no kuvumbuka bakora n'ingoga abona sindi muto notre époque ntibatangura ico gihe ari akiri hagahenga ubu niho hageze yego je mvuga pa rapport y'ico gihe oya ntibyari bwaduka gose narashobora nyene kugira abagenzi mugumana mu gihe pas vrai copinage nyene ubu je nayinjiyemwo ico gihe avant très précoce mugana nje ndibuka aduza narandikiye akaba ari umwigeme twadufomire twatanguza twagafaransa tujya naraduciye ko aduza ko bivuga ngo abana y'ibijura urumva ko nawe tugufate ngira nawe usanga uri umusaka sivugizaga muga ni mu cibitoke ca Rugombo ni hafi cyane urumva rero andeho y'ibyo abantu bibaza ari umuntu agenda n'umutima wakomeretse malgré que nerekana iyindi façade nari umuntu agishakisha urukundo nari umuntu anyotewe nari umuntu numva umengo nanje ndashaka Marira deception vraiment yanyuma ya fresh nayigize ya 20 kuko hoho nari mfise kumva ngo basinje mu rugo
n'imyaka urumva wari umaze genre kuyikwiza handi niyumvira ngo urumva ngo ntakunda urumva je nagize conception yuko nta vyiza bihari ego basi noronka uwo muntu naho yoja muri izo ngeso zindi mugabo basi agatera le premier pas nkaja mu rugo ego agafuma amatraita canke agafuma agira gutyo mugabo uri mu rugo ego Imana irakunda wari wafashe risque ivyo bintu iyo ndavyibutse ndashima Imana ivyo bintu ndabwira abantu vous voyez je ne suis pas mariée mais mugabo je suis vraiment en adoration iyumvira uwo mutima iyo uja mu rugo umva narinjanye umutima umeze donc iyo ngenda mu rugo ntaratahura ubuzima ntaratahura Imana mu bumana bwayo umva nari ntwaye quel bagage mu rugo donc ndashima Imana malgré que nababaye biravuna biraruhisha birica donc ugenda ujojo tamaraso ugenda uva ego ariko ndashima Imana parce que ntaco nari kuba ntwara warukiri na muto nari no kugwisambura ndaye donc kuko urumva rega mu rugo si ni mu ma challenge urumva nje nari kwigira na vya bindi by'uwanje byo kuvuga ngo non il est mauvais j'y vais par obligation yego donc akantu kose kari kumugora jewe naca ndakamplisha ufete rero ndashima Imana kwitandetse ngo noba kogo nsambura ndashima Imana kwitandetse ngo nanje ninjire yo nje kubabaza umutima wundi ivyo nanje nanka nanje nivyo nari kuja gukora kuko buryo umutima ukomeretse umutima utarakira nta kindi utanga uja gukomeretsa rero urumva mu majambo make ni j'étais pas fière de moi kuko navuga nti aba batoyi banje barambona muri ayo mahoration barambonana nabo bantu hanyuma mu ndero ya Kinyafrika ntitwicara ngo tudiskute ngo twechange ubabwira terega naho binyankira jewe mba ndiko ndagerageza nshakiri en plus de ça urabona ko naho bibabwira ku birotena ku myaka yabo bigoye none ona na communication d'office urabona n'ubu tubobuka tukabivugana usomjije hari umuntu akwegera akakubaza ati ivyo ni biki urubuka kuvuga ibintu nk'ivyo mugaje nkavuga ni non c'est ma vie kandi rero umugani wawe ni ukunda kugicishamwe hari igihe uba mu kintu kibaza ngo ni wewe wenyene aha hari benshi bakomeretse aho ufashije kumva ko nabo nyene bokwirekura jewe rero nabwiye Imana ntibubabare nagize sinzobureka ngo bwijane nzobukoresha nanje ndabwe exploiter nzobivuga atasoni mbwira abababaye mbwira bariko barafata des mauvaises décisions kuko urumva ko jewe nagiye muri copinage nibwira ngo ngiye kurondera affection mugabo ahubwo ncanja gukomerekerayo cane gusumba nari gufuma nigumanira udukomere nari ifise mugabo sinje kongera des touches personnelles rero urumva nivyo donc ubwa mbere j'étais pas fière sivyo d'abord sindongowe hanyuma nkavuga none ko ndi mukuru nce ngumanga n'ibintu nanka nkavuga none nzogumanga donc n'abandi ntibazigira bagira muri bo iciyumviro cyo kuvuga ngo reka tugende bishakishe turondere ubuzima bwacu bazoguma bari kwatre ngaha bya bindi erega kandi yitimo aya sete mama muca mu abagore babiri bane mu nzu kurumva murakura ego mukagira mama inji yanyu iki niba umukozi ahari wowe ugataha ushaka gutanga amategeko y'umukozi udahemba ibaze donc urumva byari bigoye bigoye ntoya ibi je sino biguma naricaye ndavuga nti non jewe Imana urumva mu rugendo rwanje yarageze un certain moment Imana irampezagira ndaronka akazi ca ndarabasanga hariho nk'umugabo jewe nsumvye umushahara kandi ari ngaho Bujumbura kandi atunze umugore n'abana ca ndavuga none gute urya muntu yotunga umugore n'abana akibesha jewe nkaguma nigana mu nzu ya data nigana n'abatoyi banje subira ntoya donc il faut que je donne l'image parce que rwa rugo ntago ndiko ndaro rero reka basi na avance muri kintu ko je dois vivre naho uyu muntu ntariko ndamuronka ntegerezwa kuba nuko rero niho cyafata ingingo cyandadakutana nyishu ntimwari bwa kumwe longtemps après nyishu yabonetse nibaza maze nk'imyaka 8 warimutse none ego mumaze kwimuka mbo ndumva ni decision kandi nziza inatanga image nziza nkuko mubivuze no kuri batoyi bawe kameme
nta wohoraho yabaye nta woguma ahari umuntu ategezwa guhindura ubuzima kandi kugira ngo noneho ngo babandanye aradekuvana byinshi mu buzima ntimwimukiye kure y'imuhiri wanyu cyane iwacu ni mu Kamenge nimukiye muri Nefu aragiye mu Ngagara muri Nefu ndumva harimo agatambuko none umaze gushika ngaho ugapanga uko biri kose kuronderwa Emeline n'ubu uracarondegwa naho ushobora kuba uronderwa n'abantu batarafata decision neza kumbure muri bo kuko hajya ibibuza umuntu kwinjira muri gahunda usanga ari byinshi kandi byinshi ugasanga mbere n'ibyo yibajije wenyene ugaca usanga ari naho afashe n'ibitari byo akaba ari byo yubakirako mugabo uko biri kose warabandanyije kurondegwa uri muri Nefu rero nagomba mbatse none kujya ngo niubona kumenga hari akantu k'intambamye gashobora kuba karabaye kukuba wowe warafashe ntuzenya decision yo kuva muhira ukaja kwipangira uri umwigeme ushobora kubona ko hari akantu bishobora kuba byarashizemwo nogira nti ka kidovya kubera mva mu rugombo turavanga indimi usanga swati kinyarwanda swati muga kidovya mvuze kidovya sinzi kumva ka kidovya donc gasongera isibe kongereza kuntuzenya kagatuma n'abagutumbereye bashobora kugira amakenga ikintu cambere cyo urumva umaze kubura umukobwa wimutse uteye amakenga kandi umuntu wese aguha ishusho kandi rya mbere seke nta mukobwa yipangira inzu cyo nico cambere mu mitwe y'abantu shaka ukora muri Banque Mondiale babona yuko ari umuntu apanze iyo nzu urumva ivyo rero byarambaye ko kandi ivyo je m'en fous urumva ko nari umuntu nari narashishwe je m'en fous y'ivyo muvuga ivyo mwimviye byarambaye ko tellement que naho urumva muhira narabasezeye kandi muhira narabafishije devant le fait accord kuko naravuze nkabivuga kare ngo shaka kwimuka n'ibiki bazombuza nahengereye inzu nayironse nimuka sigaye nimba ari misi ngahe ndabakoranya bose ndondera kado ya mama ndondera kado ya mutama ndabahamagara jewe rero ngiye kwimuka ariko papa ntiyavyakiriye tellement que ngira ngo urumva yita ko amakosa akavuga ati none bazovuga ati uyu mwana ni iki tellement que yabwiye nyokuru wanje nyokuru abyara papa abyara mama abwira inabuko ico gihe nyokuru yaraje acaramubwira ngo umukobwa wawe ngo wibaza ngo ni kindi ngo nibagiye abagabo bamuhenda nta nico bazomumarira umukobwa wawe rero avuga wewe yego ngo nibagiye abagabo bamuhenda nta nico bazomumarira Edmond agenda kubwira jewe ko naho nari ndi muri copinage sinari muri bya bindi byo kuvuga ngo umuntu nyene ngo urumva bya bindi katamanikiko niko no bivuga oya kuko jewe urumva ico narondera rwa rukundo nyene kandi wizeye ko ruzoshikara kure oya ntagushiriyemo none najaho nande kutwo tubaruwa adoza ndabona kumengo nandikiye niwe azombera umupfaso wiyumvire adoza urumva uramaze kumva papa bivuze gutyo ko nyokuru yari bimbwiye nyokuru yari afite igikomere cy'ukuntu ntarongoga ku buryo umunsi umwe yigeze kubimbwira kandi no kuri wacu bararongora yigeze kubimbwira icyo gihe n'abakuze bari bagiriye imanza rimwe ari batatu ushikambwira ngo abo bose bushaka bakareka mugabo wowe ukabanza ukagenda nuko ngo nyokuru yari afite agahinda tellement que n'igihe cyose yagorana arafukama nkabwira Imana ngo Mana ndeka mugumye basi kugira ngo azopfa abonye ko bya bindi bamubwira atari ivyo c'était pas mon objectif si komeze ubu bamubwiye si jewe mugabo urumva j'allais pas m'expliquer devant elle d'abord urumva no mupayizane wa ruguru hanyuma nyene abonye umuntu w'umukobwa nyene yadutse akagenda kwipangira hanyuma guca bamubwira ivyo ni ukuvuga ngo tout était contre moi ibintu byose byari around byari contre jewe ibintu byose byerekana ko ibyo bavuga ari byo alors j'allais pas m'expliquer harageze igero ndiyakira genre okay ibyo bakubwiye nibyo bifatuka muganye ku rwanje yarankunda cyane discuter ico gendikwa ko yambwiye ngo namwishuye ngo naho yoba ari ndaya yo kwibarabara ngo guma ari umwana w'umwana wanje buriya n'imfura y'umwana wanje ngo sinzopfa ndamuheza yego niryo jambo nyo kuya
kame ndumva ko ndemye ndavuga naho biri uko nyokuru wanje aranta ego rero urumva ivyo rero kuravuga ngo ko byo byarasonge urumva déjà d'abord l'image que je donne mugabo urumva Edmond nari ngeze hahandi mvuga il est temps que nanje mbaho kuko urumva kuva kuri iyo 10 ans nagiye mbaho kubw'abandi ego nanje naravuga no harageze aho nanje mbaho kubwanje nanje niyumvire kuri jewe nanje mbe ubuzima bwanje kuko nivyo niyumvireje para ici bisanzwe yego rero urumva birashoboka ko muri ico gihe hoba hariho abantu nigijinyo mugabo none Edmond uremera yuko icyo Imana yateguye atakintu na kimwe gishobora kugihindura yego urashobora ukazunguruka mugabo umugambi w'Imana nta kintu na kimwe kiwuhindura kuko erega Edmond nakubajije urumva umutima nari mfise ico gihe mbere oya n'umutima utorohewe kandi umutima wabaye desi ugoye cyane rero ndashobora kuba hariho abigiwe inyuma ico gihe kubera iyo image hamanagira ndagusubiremo ico gihe nimuka nari naramaze gufata decision yuko utarongoka donc kandi j'étais en relation n'umuntu mugabo wa wundi uvuga ati on sort on rentre nta birebire ubona ko atagahunda nta gahunda nari naramaze kubicishamwo agasaraba nukuvuga ngo rero nari umuntu nyene ico gihe nibatse ko yari 100% ku muntu yoba yarafise uwo mugambi mugabo ibyo simora ndabite nako parce que uribuka muri Bibiliya Paulo ataraba Paulo Sawuli ibaze ukwege gato y'image ya Sawuli ariko umunsi umwe gusa Imana iradesida ati non ça suffit iramuhindura n'umusi n'amasegonde kuko radicalement yamufashe agiye kwidiraho ubwo ryo ariko Imana iravuga ati stop uko rero niko mvuga nti Imana kijya nticari gihe cyane donc sindanabitebako nivyo nk'umuntu je regrette un peu kuko ndazi ko hariho na relation nari naragiyemo uwo muntu nyene asa nk'uwashaka kugaruka ubu niho tubiganira turabiganira nakubwiye ko jewe ndavuga rero ngize Imana nk'uwo muntu twagendanye uwo muntu twagize gute akangaruka mba numva ashaka kumenya ngo nananiriwe he nakoshereje he kugira ngo ejo naronka andi mahirwe ntuzusubire kuyitesha rero umuntu ndamubaza ntihajya vyankiye byagenze gute donc à un certain moment yarambwiye ko yashatse kugaruka vers moi mugabo asanga nico gihe nimutse abantu baca bamugira amajambo menshi kumva muri iyo periode nimutse yaraje ava hanze ntiyari ngaha agarutse baca bamuha rero igitabo palmarès donc ivyo bituma atanyegera acatinya no yacivuga ati non c'est comme ça umva ko bamuhaye amakuru menshi cyane alors ubu rero niho duhora tuganira akambwira ayo makuru bamuhaye n'ivyo byose byari jewe mugabo nawe ntiyubahuke kukubaza oya nivyo nakubwiye Dimo erega ibintu byose bavyerekana ko ivyo bariko baravuga ari ivyo none uwo mukobwa yubahuka akaja kwipangira kandi aho hambere haheze ukaja muri neuf uretse ko inzu zizimvye hariya ni urumva baravyumva bakati ça c'est sûr urumva rero birashoboka muri uwo mwanya wo kwimuka niki ariko jewe sindabihagararako ndavuga nti Imana jewe yarandemye kandi kindema irafise ico yandemeye irafise mission yandungitse kwisi gukora kandi Edmond nje ndazi ko ubundi ko ndakora ibintu byinshi cyane iyo ntaca muri ivyo bintu ntaco nari nta rendement yari hari donc iyo ngira ubuzima nk'ubw'abandi bose nta rendement nogize alors mu mibabaro yanje mu mahigwe make yanje Imana iyagure yakoreshe donc ishike kuco nyene yipfuje gushika ko muri wewe ndotuma yumvise inkuru zanje nabo atihuta gufata ingingo udafata ingingo mu mubabaro uwumva nyene uti nibuka naka ni ndabi positive au fait en tout cas c'est bon none ga Emeline mufashe decision yo kugira nayo gufata decision yo kuja kubaka ubuzima bw'uno munsi kubaka si ikintu usanga ari cyoroshe kubaka n'abagabo benshi barabitinya namwe mwabaye Bujumbura kera murafise témoignage
yabo muzi bapanze kuva kera gose kandi bakora n'ahantu atari uko bahembwa uduhera duke gose atari uko aribo baruhebwa mugabo n'ubu bagipanze batarubaka ivyo wewe wabyifashijemwo gute canke wararose sponsor byagenze gute ngo ushike kuri iyo ntambwe yo kuronka parcela hama wubake uno musi kubera uba iwawe niho ngera nkavuga ubukuru bw'Imana abantu bo vyiyumvira ngurumva ngo baramufashije ngurumva ngo fisa bagende bana we takuza muri icubahiro ndavyibutse Edimo urumva jewe nakuriye iwacu nagize amahirwe yo gukurira iwacu tudapanze ego sivyo no kuvuga ubwo buzima bwo gupanga je mbaye mutoyi wanje aheruka kuja gupanga ati ya ati ibintu byo kuja gupanga mbega ibi nibi nirindi shuri donc ni shuri ridasanzwe surtout mu gihe wakuze ivyo bintu atavuze no kuvuga nkija muri 9 na mitende twari ahantu vraiment turi jewe n'uwo twabana mu rupango twenyene ntanko nyene urugo siho abahanze amahera mwe gusa mushira kuri konti mu bordero nta amategeko menshi urumva mugabo urazi ko rero uja gupanga kubwira ati tegeza gutaha 20h uvuga ati none sase ugaja gupanga ahantu urapanze uri amahera yawe ngo 20h ego hama gashaka kugata amazi tuyugurura amasaha ya n'aya masaha ugaca usanga ayo masaha uburi mu kazi uri kurondera y'amahera ahubwo uzoriha yanzu sivyo hama nufise amahera yo kugura amatanki canke ibiki ngo ayo mazi ugasanga uri mu buzima mana ya nukuri mba numva umengo mana abantu bose bapanze numva umengo mana wobaha hoba Imana zibidufashe nukuri rero utarabimenya utarabibamwo ivyo ntavyo umenya hama idimo hari igihe uba contre yuko uba muri quartier utifuza mugabo ukahaba kubera yuko hari abordable ego kuri kuma revenu yawe ukavuga ati uburyo bwanje ntibumpermese nanje nari nipfuza kuba mu Kinindo gupanga mu Kinindo mugabo ubwo buryo bwanje ndibuka hari umuntu yamari karambaza ngo mbega ngo hari ahantu uba mbega ngo ntiyakugora kuza nkamuraba ntari kusha urazi ko hari ubayo atonde iyo ntonda kandi apanze ego basije ndi iwanje rero ivyo vraiment kandi je nama ndiko ndasaba Imana mana nahora ndayisaba ngo mana uzome gushikana 40 fisa ho cyari gisa kandi vraiment ntabona ngo bizoca ubu niho mpora ntwenga ngo ko Imana ari umwizigiko mu buhinga bwayo mu bwenge bwayo iyo 40 nayikujije mbi wanje kandi sinigeze sinanibiharuro nagize ngo mvuge ngo urumva mugabo niro trouver 40 ndayifeta ndi wanje donc Imana ahubwo burya je nasanze akenshi hari igihe dusaba ibintu twe tukanibagira n'ivyo twigeze gusaba Imana nabishire ko n'agaciro ukanavyibagira igihe kimwe rero bigashika ukibaza ngo bikorotse uko kumbe wa munsi wabivuga Imana yabibitse aha data sinababwiye ivyanyeshe ko Imana yagiye kubindonsa 16 ans plus tard naragize amapa ya mbere urumva rero jewe narapanze muri 9 hama uwo twapangana mu nyuma twavuye tuyipanga iyo turi batatu hama umwe muri twebwe aragira mariage agize mariage n'inzume ngo barayidusaba mugabo etirike byabaye ngombwa ko duca twimuka biranka turabura inzu duhuriza ko n'uwo wundi yarasigaye umwe wese acafata inzira wiwe canja rero gupanga muri ekosage mu Gasenyi umva ho nari negereye gato y'umuhira nako kazi ngira ngo hari harakoroheye ngiye mu Gasenyi rero nahavuye ndanahabana na mutoyi wanje mutoyi wa wundi navuga mu kiganiro ko mama yasize afise amezi 11 turahaba hama 2015 hava ndakira uwundi mwana turahaba ni Miss Mikeyi nyene hagongera naciye ntanguranye n'igikorwa Imana yari yarashatse cyo yari yaranteguriye iyo misi yose uko mwibuke ko bwa mbere mvuye nako ndavuga ngo ntibyangoye ko mvuye muri 9 nkimukira mu Gasenyi no kuri byarangoye siniyakiriye urumva naciye mbona nagwa ruvugo rw'abantu ntasha no buhohorera baca bavuga ngo hama nyene ziba intamba mugabo
uko nagiye ndinjira mu gusenga cyane nagiye ndatahura ibintu bimwe bimwe by'ubuzima ntangura kuza ndaca bugufi muri jewe kwiyakira no kwemera ibihe ndimwo rero urumva mugabo muri uyu mwana isubira inyuma jewe naguze ahantu mu Marambya nkiri muri 9 ndagura mu Marambya credit ya mbere nafashe naguze aho hantu mu Marambya rero nagiye kwimuka mu Gasenyi aho hantu ndahafise mugabo byari bya bindi yedi mugura ahantu ukimvira ati none jewe kugira ngo bitangure ngire fondation ayo mahera nzoba ndayakuye nkagira defi nkagira plan muri jewe nkavuga ni muko urumva ukumva uri fier yuko uba waraguze donc bitwa kufite nawe parcelle muga kukubaka ndibuka ko nagiye genda nkasanga ababubatsi nitegereza ayo mazu ntariko harageze igero ndarika no kujayo genre simaramare singire gute simbabare kubera nako nanje ko bidazoshobora edimo wahana rubaka wahajya rubaka je ncasigara ndi hagati mugabo nari narashizemo agashambere ka 3 metres sur 4 chambre nyene kugira ngo nibaze bahatwara babone ko uri mu hari na nyeneho yego rero niho nagumaho mu Gasenyi nahavuye ndahava edimo ncanja gupanga iwacu rero mu Kamenge urapanze mu Ngagara uravuye mu Gasenyi ugarutse mu Kamenge naramaze imyaka 8 mbaho aho nyene mu Kamenge ntaratora ibarabara na rimwe nuca mu ndi ya neza birumvikana ariko genda bitegeye aho rero ivyo byoryoha twagiye cyane mu bintu by'Imana tukaja mu bintu by'ubugombe bw'Imana aho niho abantu bo bitaho peut-être ni mu nyuma nzoronka amahirwe yo kusigura ivyo bintu ariko wumve ngo oya mu Kamenge rero iwacu ni mu Kavumu sinagiye no mu Mirango nagiye mu Kavumu nyene iwacu ari kuri 5 canja kuri 2 challenge y'ubuzima idasanzwe edimo nava mu nzu ngenda kunkamarama ukurumva ni hahandi bakuvuga hahandi abantu batacinyegeza bakajyana inzara bakagira ko matsiko urumva amazina yo dufise amazina menshi cyane mugabo nyene urumva n'imyaka yari iriko sinari nkiri wa mukobwa muto frivole niki nanje ari ukundi kunari nariyakiriye hama nari nsigaye nifite izina rya Tantine abibugiye yansanze bampamagara Tantine abo ngaho mu Kamenge benshi abantu benshi bari basigaye ari Tantine bondi yakira nyene ndiyakira mugabo kandi umutima wanje wari waranagutse kubwo kwegera Imana ibikomere byarakize numva ko nshaka kubaka urugo numva ko iyo option irahari ingo nziza zirahari abagabo beza barahari donc niyo stade nari ndimo ari bya bintu usigara urindiriye rero igihe cima kwikuzanira uwo muntu mugabo urumva ndi muri ivyo niho naciye ndonka nyishu rero aza akangura amaranga mutima yanje genre ubunye sinkiri Emeline wenyene meme wawo ndagenda Tantine w'abantu bose gutyo anvrak ubundi mama baratumbereza ubundi mama nyishu alors nyishu ndamusigiye iki nyishu ndamusize kuko naho tubitinya kubivuga ejo sahacu yego ivyejo ntavyo tuzi ivyejo bizima ivy'imyanya yose y'imbere ejo ni nake yego ntangoro kuja muri optique mbega nyishu ndamusizehe ndamusigiye iki ndamusigaranye iki donc nta cyoza kinsimbura mu buzima bwiwe mugabo reka basingire aho ndamusize rero ubuzima bwaragoye ama dépense uburyo kujya wambajije buryo ukuboko kumwe kuri yaga ntikwimara okay bijya biragoye nama ndiko ndabibwira abantu je respecte les mamans en solo ndabubaha cyane peu importe ko biba bimeze parce que narambaye uwo mwambaro ndazi ico bisaba ndazi kiguzi cavyo rero urumva urataha ukipapa ukimama donc uriyaga ukikubita ukihoza vyose ni wewe urumva rero ubuzima bwaragoranye hamwe mbona ko vyanse urumva urazi ko hejuru ya nyishu hari abandi bantu mu hama nje muri jewe nagiye edimo mu byumviro byo gusaba credit nashaka kubaka gusaba credit kugira ngo
urabona Edmond ndamufitiye ideni, Jeanne ndamufitiye ideni, Anike ndamufitiye ideni, narifashe ngo ndegerereze ubwo budeni bundi busanzwe hama mbanze nduhuke gatoya isigarane ideni rya banke yonyene nze ndaririha bukebuke. Hama rero sinzi ingene ko nafashe ideni collectif uwo twarifatanya mbwiye ati je ndafise ahantu mu Kinama nani mbega bashariye ahantu nanje Kinama niho mve ndumunyakaminge ntayo narinzi n'ubu ntiwombaza ngo muri Muyinga ngo muri Muramvya ngo muri nde ntawonzi ntiwahatembeye eka Ibega yewe hama ca ndamubwira nti tugende kuraba aho hantu Edmond ndahashitse ndiko ndamuka iryo barabara numva nuzuye amahoro la pente ayo yindi iteye ubwoba cyasanga navuze ntareko mana aha ndi woma akumba kamwe vrem twe nabi ntidukeneye ibintu birebire kubera Edmond umunyabujumbura neza mugabo n'ukuri inzu ngaha mu Gisagara je bigenze gute ndavyumva ego hama rero Imana muri bwaguke bwayo nuko yampaye parcelle umugenzi wanje yarandavye arambwira ati bon jewe kubera ari hanini kandi je sinzohava ikanda gukatireho Imana ikumpera umugisha Imana izokubakire ibindi biparcelle ibiparcelle byinshi no kuvuga ngo jewe sifise ingene ndagushimiye ariko aho uri wumve yuko ndavyibushwa nuko mba ndagufise ndashima Imana kubwawe sinzorangiza kugushimira Imana iguha umugisha. Hari abantu baduzanira inkuru nziza, hari abantu baduheka, hari abantu badusegura. Niba mfise aho nkika umusaya wabishizemo uruhara runini cyane, urabizi ko ntacyo nari mfise ntitwaguze warakoze Imana no kuvuga ngo nzomushimira uwo muntu. Hari umuntu aza mu buzima bwacu ufite rero abantu bagenda baribagura kumva ngo naramufashije ngo naragize gute muga hari abantu baza mu buzima bwacu bakaduhera kuri abo bantu Imana ibaha umugisha mba ndavyiyumvira Edmond nico gituma hejuru y'imibabaro yanje hejuru y'ibikomere byanje turafise Imana kandi ibana nawe itegura inzira no kuri pe yarahampaye namuhaye ubufaranga bukeyi butajanye naho hantu n'ubu sindaheza no kubumuha aya masaha tuganira ari hayo nkimufitiye kandi nije ndavyivugira ariko we nta na rimwe ntawe ndumva yabwiye ngo urumva Edmond uko naharonse hanyuma candaronka umukiriya mu Maramvya candahagurisha candubaka mu Kinama kubera navuga nti ndakeneye hafi umwana yongwara na mwijoro ni ego rero wowe uvuga ni inzu wari kukubwira ko Emeline yobaye muri inzu nk'iyo ntabyo ukwemeye nanje birantangaza urumva twe tumenyereye ko urupangu rutegetse kwa ruri clôture harimo amatara n'amazi inzu donc yuzuye umenyereye kwibera mu nzu warumenye nukuri ndi mu ishantier kandi ndayimazemwo 3 ans et je suis très fière aho Imana igejeje ikora ndayishimiye ego cyane edimo bigorana edimo bigoye we wavuze ngo uri kurubaka ntusubira gufungura uko washaka ntabyo kuja kugura ubuhuzu bushasha ntusubira ibi na biriya ariko jewe ndashima Imana nukuri muri iyo nzu narambaye igitenge gishasha umuntu yo kwibaza ngo ni bito mugabo si bito atari kimwe atari bibiri Imana yaranyambitse ndi muri iyo nzu peut-être si sumu ko nashaka ariko ndafungura rero ibyakoretse nibyo binini uko turayibayemwo turayiryamamwo turayigira gute ntitunyagirwa niturara duhagaze ngo imvura iraguye ibisigaye ndazi yuko izogenda iravyozoza rero nta sponsor naronse nta ariko nagiye mbona ukuboko Imana ibikora kandi naho ata sponsor ngira ngo twovuga ibintu biteye ubwoba Edmond uretse ko jewe abagenzi banje baje kundamutsa uyu mwaka baje ari igihe ca anniversaire yanje bashabanzanira isimu bakuzanira isimu wow jewe rero ndafise abagenzi b'inkora mutima babandi ubwira ukumva nawe uranezererewe ubuzima yego rero urumva niyo parcours yo gupanga niyo parcours yo gushika ku ntego yo kubaka maze kubaka rero hari abantu bambwira ati noneho n'ibyahuha birahuhutse wowe umbwira ati bure rushize kwinzu basi n'uwo ari karavyiyumvira ntazofasuye kuza kubatsa hamico gena cyemvuga nti rero uwo muntu atoza kudodora ngo ni kubera yuko ndonse aho nkiko musaya nashaka reke uwo ntiyariwe
yego rero ivyo bibazo birahaba. Hariho ukuntu umwana w'umukobwa atera intambwe ukamenga ivyo ntambwe ateye bije kumubera intambamyi y'urugo, ariko nagira mbwira abantu ngo no, natwe turakeneye kubaho, yego turakeneye kugendera mu modoka bishobotse nkayironka, Yego. ndakeneye kubaka iyo nzu n'ivyakunda nkayironka, kandi nabo bari wumva ukeneye kudodora kuri uwo muntu, ntutinye fonse parce que urugo ntigubakiye ku vyo dufise. oya Mbega kubera iki wowe uri umuhungu Mbega- nosanga ubifise, kubera iki jewe utosanga ndabifise? ahubwo ako kantu yemwe abo kantu burya karakomeye gose, umenga abakobwa mwagenewe gushikira mu zuzuye Ya, gusa mais c'est pas ça. urumva souffrance zigwe ku muhungu gusa iki iyo nibaza ubu yuko ni ni magiriranire mentalite dukwiye guhindura mu bantu. Umukobwa arafise droit na devoir yo kubaho, yo gukora, yo kurondera, hanyuma uwo muntu niyazana mugasanga mufise izo mpangu zibiri n'amahoro menshi, nimwasanga mufise imiduga ibiri n'amahoro menshi cane, niyaba atari n'ivyo afise, kuko urugo nibaza ko rutubakira ku bintu materiel. nkunda gutera blague abantu abakolege nk'iyo turiko tubicerera inkuru nkavuga nti burya abagabo baraturenganije, kuko muri bible handitse ko umugabo azoheba se na nyina, si umugore, umugabo azoheba se na nyina, donc abasigaho yigire kwibanira. Ariko nyene si twebwe birivuga ngo muri umutwe. Mugabo cela n'empêche pas que en fait abantu muri umugabo urumva Bible- mugabo aje kuba umutwe abantu muri yagiye Bible bagenda barafata utuntu bashaka. Murambwira abantu basome Psaume 31. oya bible yo bien sûr udatahuye imvugo yayo usanga Pardon, pas Psaume, basome Proverbe Eh, 31. ego. Imigani 31. Basome kugira ngo la femme vertueuse mu Gifaransa. Mu Kirundi ni umugore aroranye. Ego. Bazosome bazotubwira. Usanga umugore nawe nyine ategerezwa gukora. Ego. Kuko abiwe abatungisha ayiwe maboko. ego Donc ça ne dit pas que dutegerezwa kwicara, kutegerezwa kutabaho, juste ngo urindire. Erega kandi twese ntidutegerezwa kugenda kurongorwa cyangwa Yeah. kubahote. None utarongowe ntuzobaho. ibaze Rero uzoca no mwibarabara cyane ozo ubahuka nimukore bakobwa bagenzi banje, ubahuka kubaho, ureke nyene kugenda mu bintu biteye isoni, mugabo ibintu vyiteka ni wihiteka nawe. yego cyane. Yego. dutere dusozera kino kiyago eme nagomba baze gushika uno munsi wowe uri prête yo kwakira umuntu wese afise umugambi wo kuvuga ati jewe ndi prête kubaka cyane gose. tuca tukagarukako mugabo akakwakirana na Yo, ibyo sinona Ico cagi- ibyo nana sindida no kubivuga. Ego. Niyo condition ya mbere. Ego. Niyo condition ya mbere. ego cyane. Kajambo ka nyuma ku bakunzi ba Axia twasozerera ko Abakunzi ba Axia, ndashaka ko twaganiriye cyane ku bigeme n'abamama. Ndashaka kubwira abigeme abamama asoro. Tu n'es pas obligé kwicafuza. Oya, si ngombwa ngo twese ntidutegerezwa kubaho kubera ko hariho umuntu w'umugabo mu buzima bwacu. Turafise umugabo ari hejuru y'abagabo bose, ni Kristo. Kandi uwo ni wamwemerera azogushoboza ibyo na wa mugabo wibwira atoshobora. Kubera wa mugabo wawe ni umuntu nkawe, ni umuntu ari limite, ni umuntu apfa, ni umuntu ashobora kurondera akabura, ni umuntu afise amadefo yiwe, sivyo? Ariko ni wemera Kristo akaza mu buzima bwawe, azogufasha kuba muri iyo solitude, muri ubwo buzima butoroshe. Ndabivuze ngira muremera ko ndavyumva cyane. N'ubuzima bugoye, intahe barayizi, n'ubuzima butoroshe kuba wenyene surtout mu gihugu cacu. Mugabo ntiwiyanke, ntiwiyambure iteka. Itera iteka hamwe naho ubaye bavuga tujya muntu naho biruko. Apana ko wiyandagaza, apana ko wiyandarika. Nibaza ko bantahuye. Hanyuma umugirire Kristo icizere. Nukuri nagiye mbona atambukana nawe. Nabahaye intaye jewe sika ko nahise umugabo ngo nubake, sika ko nahise ngo oya nta wahaje kubera aza kuhiki ku musaya nawe ngo ashire kwitafari, ariko Kristo yabanye nanje. Iyo rero Kristo umwemereye abana nawe kuko natwara dukunda muri ayo makondisiyo turimo. Naho umengo le monde iraducira imanza, baradushira ahantu, ariko Kristo aradukunda kandi adufise ko umugambi. Igihe cyawe nicagera azogushira muri ubwo buzima, atanabugushizemwo azobana nawe. Ego kandi ngo biva ku Mana byose bituzanira ubukiriro. Ego kandi byose bibera byiza uwemera. Murakoze cyane Emeline ku ntahe musubiye kuduhereza, ku ntahe musubiye kudushingira ngaha kuri Axia Vibes TV.
murakoze namwe ko mu mwanya tubakengurukire namwe bakunzi bacu mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu tubibutse kubandanya musangiza ibiganiro byacu hama kandi mugire kuri jeme mwongere mwiyabonesha abatari yabonesha mutumirire n'abandi gukurikirana ibiganiro ngiteka nk'ibi atahandi muzobisanga atari kuri Action Vibes TV gira iteka mugiraho muba mwubahwe bye bye